je nitwa FABLICE Manirakiza nkabaserukira ishyirahamwe ryitwa Ubuzima Group Umurundi w'umu Diaspora nkamwebwe nakuriye muri Australia hanyuma nkaba narafashe ya mbere ufata ingingo yo kuza guteza imbere igihugu cyanyibarutse. Mu byo sanzwe nkora nkuko mwagiye murabibona, mwarumvise Kamensi Burundi, mwarumvise amazu ya kijambere, mwarumvise ibitari bike dusanzwe dukora cyane cyane mu mazu ya kijambere ahurikiye novuga ati bisahiriza canke bigafasha abarundi bene wacu baba diaspora, kuko mwese murazi ko ni nka twese nk'aba diaspora dufite ibiguma by'ukuntu twagiye turahemukirwa n'imiryango yacu n'abacu. Rero tumaze gutanguza uwo mugambi mwarawitabiriye gose, biragwiza novuga ati iterambere mu gutanga akazi, mu kugwiza amadovize, murungika amafaranga menshi cyane. Ivyo byose byarerekanye uruhara rwa diaspora mu terambere ry'igihugu. Ubushize hari research yabaye yakozwe na BRB hamwe na IOM yerekanye ko mu 2023 abarundi baba diaspora barungitse amafaranga yababi miliyoni majana 2 z'amadolari. Urumva na amafaranga menshi cyane. Rero ubwo n'uruhara rukomeye cyane mu terambere ry'igihugu. Ngarutse rero ku byo bari babashikirije, hari nk'iyisango bushize mu Kayanza niho twashikiriza icifuzo cyo gusubiramo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Hanyuma turavuga neza ko ingufu za mbere tuzibona mu barundi bene wacu baba diaspora. Tugira Imana se barundi yaratwumviye cyane gose, aranatwemera ko dufata iyo novuga ati iyo ntambwe. Turashimira cyane gose, je ndashimira cyane gose ubushikiranganje mu byo bujejwe ari inyubako, kuko baratubaye hafi mu kuducira inzira no kutwumviriza structure twashizeho. Structure rero twashizeho yabaye ya yindi yo kuvuga ati tugende turahura ubwenge hanze hanyuma tubuzane ngahi wacu mu Burundi. Rero mu kubaka rya soko rya Bujumbura tuca dushiraho icyo twise investment fund, ikigega c'abanyamitahe kigizwe n'abanyamitahe b'abarundi, babara abarundi bari ngaha mu Burundi, babe n'abari hanze. Tuca turatera intambwe mu nzira yo kuvuga ati n'umurundi wa ruguru ashobore kubarima ibi novuga ati indimo zitandukanye, ashobore kuguramo umutahe w'1,300. Hanyuma mu diaspora nawe afati ya mbere mu guterera mu byunguka, ndasubiyemo mu bikuzanira inyungu. Arico gituma kugeza no munsi abarundi bari hanze baramaze kurungika amafaranga yaba miliyoni y'amadolari. Abarundi bari ngaha baramaze guterera amafaranga arenga miliyaridi 5 kuri uwo mugambi wo gusanura isoko. Rero hari byinshi bimaze gukorwa. The structure twashizeho ni yuko twasiguye ko ivyo twasabye leta nuko tubikora mu byo bita BOT, build, operate and transfer. Bisigurika ati turazana umutahe nk'abarundi bari hanze n'abarundi bari ngaha, hanyuma rya soko tukaryubaka, hanyuma leta ikaduha imyaka tukisubiza umutahe twashizemo, tugakuramo n'inyungu, hanyuma duhejeje tukaca dusubiza leta. Ivyo nico gituma uzozubona mu bihugu byindi byo hanze biteye imbere cyane, nizo systeme bakoresha. Ni kube nkako ni kwa kurahura ubwenge tukabuzana ngahi Burundi kugira dutere imbere nkuko bariko barabiduhimikiriza. Rero mu bimaze gukorwa na leta tugira amahigwe, baraduhaye amasezerano ya mbere, hanyuma turerekana ko tubishoboye. Mwarabibonye twaratunganije ikibanza neza, turashira hiyo mutual fund, ayo mafaranga yagiyemo mwarabyiboneye. Ikindi rero twaciye dusabwa itariki 26 z'ukwa kabiri, Conseil des Ministres, inama y'abashikiranganje yagizwe n'umukuru w'igihugu, yaratwemereye ko twotangura ibikorwa, mugabe icisaba ko dutunganya kontra neza ya PPP, kuko nyene icubahira kivyumva bikamukora ku mutima. Yaratanze intumbero y'uko bikorwa muri iyo cadre ya PPP, private public partnership. Rero iyo kontra ya PPP yarakozwe, hanyuma ikogwa n'inzego zibijejwe, twovuga Ministeri ya Infrastructure, twovuga Ministeri ya Finance biciye muri ARCP, twovuga ADB twari kumwe, twovuga OBR twari kumwe. None iyo kontra ikaba ariyo rero ubu turindire ko ariyo iba ifirimbi ya nyuma. Ni naco gisabo tubandanya dusaba leta ko yo dufasha iyo kontra igasinywa, kuko ikintu nagumye mvuga kandi n'ubu nama mvuga ni ryo guhumuriza abanyamitahe. Mu Burundi hamaze guca ba escrow benshi,
nabambwira abantu ati ikintu cyonyine muzotubonerako ni umwanya rero nkavuga ati ntitwo kwigera dukora ku mafaranga y'abanyamitahe bamaze gutanga tutararonka iyo kontra ya PPP kuko niyo garanti nicyo gituma dukunze novuga ati guhumuriza ari nacyo gituma ubushize twaravuze ko mu gukubura kijya kibanza mwabonye hajya ku isoko mu gukora ibyigwa twakoze mu gukora byose bumaze kubona bimaze gukorwa bimaze gutwara amafaranga yababa apana miliyaridi 2 kuko abarundi baraze kuvunja inkuru yababa miliyaridi 2 zavuye mu mufuko wa Ubaka Nation Group amafaranga yavuye mu mafaranga y'abanyamitahe amafaranga yavuye mu banyamitahe yose aracugaranywe rero novuga tako iyo ni impumurizo ikomeye cyane rero nkavuga ati ubu turiteguye twahira bivuze ubushize ati uno munsi leta idusinyiye saa 4 saa 5 tuca tujya ku kivi kuko amafaranga mwarayatanze kandi ikindi nemeza amaze kumva kandi muce mumfasha ku kiveri nuko abatari bake bavuga ati tangura tubibone amafaranga tuzoshiramo nimuzoronka naho muyashira ibyo bintu sivyo ndabajije igikuru no gutangura rero nkavuga ati mwarakoze cyane kwizera iterambere ku by'ukuri turemeza ko turi kumwe twese bishoboka turemeza ko umugambi twatanguye tuzobushikana kandi tugiye kurema uburundi bushasha nkuko yabivuze gerageza kutavuga menshi hanyuma uwo bafise ikibazo akibaze hanyuma amajambo yanje cyendagereza ngaho murakoze ndakengurutse mu mazina nitwa Kamparage Jacqueline nahora nkorera mu Bwongereza naraseze definitivement naratashe iwacu mu Burundi cyangwa natashe iwacu mu Burundi ikibazo rero nari mfise hari ibintu twumvira ngaha umuntu akibaza bikorerwa he kandi gute ibyo by'isoko nari narabyumvise ikibazo mfise umuntu agomba gushirayo umutahe akontaktande aca hehe bigenda gute bisaba ngahe si uwundi mbariza ni jewe jenyene atanga ngahe ashikira nde cyangwa ashikiriza nde kugira yinjire murakoze cyane nkuko twabivuze twarashizeho structure kandi tugira Imana yemewe n'amategeko ico kigega ca One Africa Investment Fund kirabwa na IRMC yaramaze kucemeza hanyuma ishira hamwe rigera icyo kigega bita African Dream Assets naryo rikaba ryaremejwe rikorera mu mbavu ya assurance yitwa Bicor bisigurika ati aho urashobora kuhitura mu igihe ikomeye kurusha ibyo byose twaruguruje amakonte bloke n'uwakiri bloke muri Bankobu no muri CRDB rero bisigurika ati niyo wogena kuri Bankobu ukavuga ati shaka gushira umutahe muri mu kigega kizofinansa isoko ucushiramwo uwo mutahe hanyuma kucija kuri ryashira hamwe nababwira canke niyo boja online kuri imitaheyacu.com kugira ushobore kuronka acte d'engagement fomu iza kukwemera kuko kuriha amafaranga ni kimwe muga kwiyemeza kugiye mu mugwi w'abanyamitahe naco ni kindi kuko iryo shyirahamwe icy'uburi riko rirategura kugira ribashikirize y'amasertifika d'actionnaria mushobore kuba na bourse itanguye gukora mushobore kutangura kuya tradinga rero mu majambo make muri CRDB canke muri Bankobu canke muri iryo shyirahamwe rya African Dream Asset canke kuri imitaheyacu.com murakoze cyane Imana ibahezagira nanibagiye gatoyi ashikirize ko umutahe umwe mu marundi n'ibihumbi 103 umutahe umwe mu madolari ni dolari 103 mugabo ushobora kugura imitahe yose wifuza myinshi wifuza urabyumva ko ibyo biba nibyo wimbura